kaze ukurikiranirwa ya CATECHISME Puritain yatorokanijwe na CATECHISME umwaka w'1956 no musi turabandanya ikibazo ca 18 ca 19 hamwe n'ikibazo ca 20. aho durukiye twashikira ikibazo ca 18 aho cabaza ati mbega nakahe kaga umwana w'umuntu yaguye mu cagihe akora icaha igihe akora icaha yaciye agwa atakaza ukunywana n'Imana agwa munsi y'uburake n'umuvumo ivyo bigatuma ashikwako n'ibibi vyose muri ubuzima eka mbere n'urupfu n'inkurikizi z'icaha zose ingwara n'ibindi bitandukanye ariko ikirenze ivyo n'imibabaro y'ibihe bitazoshira mu muriro udahera. Aho niho icaha kidushikana kituma dutakaza ikintu cambere c'agaciro uburake bw'Imana kandi icaha ikadukwegera ikintu cambere c'akaga uburake bw'Imana hamwe n'umuvumo uterwa n'icaha. Ivyo bigatuma atakintu na kimwe kibi kitodushikira muri ubuzima harimwo gupfa eka mbere n'imibabaro yo gutandukana n'Imana ibihe bizoshira mu muriro udahera. Ikibazo 19 kivuga ati mbega Imana yar'erekeye umwana w'umuntu murako kaga k'icaha mbega Imana yar'erekeye umwana w'umuntu murako kaga k'icaha hamwe n'imibabaro. Inyishu nuko Imana bivuye mu munezero wayo ukwishatse kandi kuva ibihe vyose yatoranirije bamwe kwinjira mu bugingo yinjira mwisezerano ry'umuntu hamwe nabo kugirango ize ibabohore ibakura mu kibanza c'icaha no mu kaga kugirango ibinjize ibashikane mu kibanza c'agakiza ikoresheje umucunguzi. Mbega Imana yar'erekeye umwana w'umuntu muri aho kaga k'icaha yar'erekeye umwana w'umuntu muri ico kibanza caho ashikwako n'imibabaro yose harimo gutandukana n'Imana kwa muvumo w'Imana no kwa musurake bw'Imana. Inyishu ni Imana bivuye mu munezero no guhitamwo kwayo no mu bugombe bwayo kandi kuva ibihe vyose yahisemwo kuzodutoranirizamwo ubugingo budashira kugirango yinjire mwisezerano ry'umuntu hamwe nabo kugirango ibabohore ibakura mu caha no mu kaga kandi ibinjiza mu gakiza ikoresheje umucunguzi. Ngira hano murumva ibintu bitandukanye vyavuzwe. Igihari nuko Imana ntiyari ifise une obligation yo kuducungura. Nimba tuko turavuga yuko Imana itarekeye umuntu mu kaga ntibisobanurwa yuko itashobora kumurekera mu kaga. Imana yarashobora kumurekera mu kaga ariko dusanga ihitamwo kumukiza. Mwibuke imbere yuko umwana w'umuntu agwa abamarayika baraguye, Satani yaraguye kandi abo bose barekewe mu kaga kandi babikiwe igihano ciyo bitazoshira. Imana ntiyigeze igishiraho umugambi wo gucungura abamarayika canke Satani kandi sinibaza yuko umwana w'umuntu ari uw'agaciro gose gusumba abamarayika baguye. Nibaza yuko kandi nabo abamarayika n'imbere yuko bagwa bari begereye Imana gusumba uko twebwe twari twiyegereye muri ryaremwa ryacu ryo mu itongo rya Edeni. Ariko dusanga Imana mu buntu bwayo kandi mu bushake bwayo ishiraho isezerano ry'umuntu aho kuva ibihe bitazoshira yahisemwo gutwaniriza bamwe ubugingo budashira kandi ikabinjiza mu gakiza ikoresheje umucunguzi. Turavuga yuko Imana atakintu na kimwe cayitegeka gucungura umwana w'umuntu. Dusanga Imana ibikora vyandurutse mu guhitamwo kwayo kandi no mu bushake bwayo. Ubwa kabiri kugira ngo ishobore kubacungura nuko ishiraho isezerano ry'umuntu. Iryo sezerano ry'ubuntu turibona ari gitutu mu isezerano rya kera ariko tukakibona kandi ari ukuri gukwiye mu isezerano rishasha. Ubuntu bw'Imana n'ingene Imana tutarayimenya kandi ataciza kiduturutseko yoyo itwiyumvira tutarayimenya kandi tutarayumvirako kandi titeze itarindiriye iciza kituvako kugira ngo ishobore kudukura muri ako kaga. Yoyo mu bushake bwayo mu bugombe bwayo ihitamo kuzodusezeranira agakiza biciye mu isezerano ry'ubuntu. Iryo sezerano ry'ubuntu n'ingene twebwe biciye mu kwizera iduhereza ubugingo budashira mu kwizigira ikimazi kidukura kw'ivyaha kandi ikimazi kiba ari ikimazi c'umucunguzi. Dusanga rero ubwo ari ubuntu budasanzwe twinjizwa mu isezerano na Yesu Kristo umubiri wiwe no mu rupfu rwiwe kugira biciye mu gurekurira ivyizigiro vyacu vyose mu kimazi c'uwo yatanzwe kugira ngo dukure kw'ivyaha uhoraho azodukize kandi aduhereza ingabire y'ubugingo budashira. Dusanga rero Imana itaturekera muri ako kaga. Ikibazo ca 20 kivuga ngo mbega ninde mucunguzi w'abatoranijwe n'Imana? Ati umucunguzi w'abatoranijwe n'Imana ni Yesu Kristo uwo naho yamye ibihe vyose ari umwana w'Imana
yahindutse umuntu, kandi kuva ico gihe yahindutse umuntu gushika ubu akomeza kuba ari Imana, kandi akaba ari umuntu mu bumeremere bwiwe bubiri butandukanye, ariko ubwo bumeremere bwiwe bubiri butandukanye bukaba ari umuntu umwe ibihe vyose. Dusanga ko muri rya sezerano ry'ubuntu rihagaze dans la personne de Jésus Christ. Rya sezerano ry'ubuntu rihagaze ryubakiye kuri Yesu Kristo. Uwo nawe yamye ibihe vyose ari umwana w'Imana. Dusanga Yesu Kristo adahinduka umwana w'Imana igihe ca incarnation ko bamwe bakunda kuvyigisha, ariko Yesu n'umwana w'Imana ibihe vyose. Kwitwa umwana w'Imana ntibihagaze ku bijanye n'ingene yavyawe na mpwemu mu nda ya Mariya gusa, biranahagaze kandi cane yuko ibihe vyose Imana mu butatu Yesu Kristo yamye ari umwana mu gikiriza case, mu bucuti, mu rukundo, mu kungana mu bubasha no mu gusangira kameremere, ariko Yesu Kristo yicisha bugufi munsi ya data, kandi badatandukanye mu kameremere, kandi banganya ububasha. Dusanga ico kibanza Yesu yari afise mu butatu yaracamanye ibihe vyose, gutyo akitwa umwana w'Imana kuva ibihe bitazoshira. Uwo Yesu Kristo niwe ahinduka umuntu. Iki ni igitangaza kidasanzwe yuko uwo yamye ibihe vyose ari mu kiriza ca data, yambaye umubiri, yamanutse kugira ngo dushikanire ingabire atuzaniye ivuye kuri data idukura mu kaga. Nta rukundo rusumba uwo yuko Yesu Kristo ashobora guhinduka umwana w'umuntu kugira ngo ashobore gushikana kuri twebwe rya sezerano ry'ubuntu. Hanyuma agace karabandanya, mwibuke yuko ni Imana yuzuye, ni umuntu yuzuye, kandi ubwo bumeremere arabwamana bugize umuntu umwe ibihe bitazoshira. Ikiyo ca 21 kirangiza kivuga ngo mbega ni gute Kristo naho yari umwana w'Imana ahinduka umuntu? Inyishu ni Kristo umwana w'Imana ahinduka umuntu mu kwakira kuriwe umubiri nyakuri w'umwana w'umuntu, mu kugira umushaha wiyumvira, kandi akavyagwa mu bushobozi bwa mpwemu yera n'inkumi Mariya, agasamwa inda n'inkumi Mariya biciye mu bushobozi bwa mpwemu yera, akavyagwa nawe, ariko akavyagwa atacaha afise. Inyishu kuri kino kibazo ngo mbega ni gute Kristo umwana w'Imana ahinduka umuntu? Kristo umwana w'Imana ahinduka umuntu mu kwakira kuriwe umubiri nyamubiri nyakuri n'umushaha wiyumvira, asamwa inda mu bushobozi bwa mpwemu yera n'inkumi Mariya, avyagwa nawe atagicumuro. Ni vyiza gusura kandi kwiyumvira ingene Yesu Kristo ahinduka umwana w'umuntu, ingene Yesu Kristo n'ahari Imana yaje akambara kuba umuntu kwacu. Uko kuba umuntu kwacu vyasobanurwa ko yambara umubiri ufise intege nke, umubiri ugwara, umubiri uruha, umubiri udashoboye vyose, ariko kandi yari afise n'umushaha, kandi uwo umushaha wiyumvira. Yesu nubwo yari asanzwe ari Imana izi vyose, umushaha wiwe warakura mu bwenge no mu gutahura, ariko umushaha w'ubuntu, apana umushaha w'ubumana. Yasamwe inda na mpwemu yera n'inkumi Mariya, avyagwa nawe, ariko kandi avyagwa atagicumuro. Ubushobozi bwa mpwemu yera ntibwari bwo gukora gusa igitangaza c'ingene Yesu Kristo ahinduka umwana w'umuntu. Ukenshi tuvuze ubushobozi bwa mpwemu yera tubona ibintu gusa by'ibitangaza mu buryo bw'inyuma, ariko hano kandi gusamwa inda biciye mu bushobozi bwa mpwemu yera byari bifise kandi intumbero imwe ikomeye, nuko Yesu yateza kuvuka atacaha afise. Yuko ko mpwemu yera ni mpwemu yera nyene, ni mpwemu ajeje guserura ukwera kw'Imana. Kandi dusanga mu isamwa rya Yesu Kristo n'inkumi Mariya, dusanga mpwemu yera amutera igitutu kugira ngo ntashobore na gatoyi kwandukirwa n'umugera w'icaha igihe Yesu Kristo azoba ariko aravuka. Kandi ico gikorwa mpwemu yera barakibandanya, ntatugira abagororotsi nka Yesu Kristo, ariko arajejwe kuzigama no gutera igitutu imishaha yacu kugira ngo igende irakugwamwo icaha cose. Hano kandi tuhabona Yesu kwicisha bugufi, yambara ibintu vuga la matière, yambara ubuntu kugira ngo ivyo vyose bimushoboze kurangura umugambi w'agakiza. Ni igitangaza ko Yesu Kristo ashobora kwambara umubiri w'intege nke z'umwana w'umuntu, kandi ari Imana y'ubushobozi. Ni igitangaza ko Yesu Kristo ashobora kwakira umushaha ugenda urakura mu kwiyumvira, kandi azi vyose. Ivyo vyose bibana nawe, Imana izi vyose, kandi afise umushaha ugenda ukura mu gutahura. Imana ishoboye vyose, ariko kandi akaba umuntu afise umubiri w'intege nke.
ibi byose bihurira muri we nk'umuntu umwe, kandi kugira ngo bimushoboze kurangura igikorwa c'ubucunguzi data yamutumye gukora. Tuzobanira turaba ibikorwa bitandukanye vya Yesu Kristo, ari navyo biserukamwo wa mugambi w'agakiza. Ntimutinye mwabusho butomwe kuko so mu ijuru bimuhimbara kubaho ubwami indwi nziza kuri mwese. Yemye bushoboka ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaho ubwami